bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kanogenda baramutsinda bahe n'ikaze makino ingano cacu cuno munsi turacari genekezo rya 10 kwezi no kw'icenda umwaka w'2025 nongere ndamutse cyane anoso dukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Tanzania Kenya Uganda Afrique du Sud Mozambique Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Amerika abari Asia abari mu migabane yose igizisi mu mpande zigizisi zine zigizisi muri rusange mvuye ko twaramukije twaye n'ikaze nka kino kiganiro cyacu cuno munsi nkora nababwiye mu kiganiro giheze tuza kuma turi kumwe n'umusanguzi muri studio kugira ngo dushobore kuyaga ibigiye bitandukanye bana umusanguzi ndibaza mwamaze kumubona ko tukumwe muri studio niwe tugiye kubana kana ngo ndakuramutsa bana umusanguzi. Urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije ego ndamutse n'abadukurikirana kuri B-Info Plus aho muherereye hose mwese mwumve ko tubiyegereje muri kino kiganiro ni mutora gatebe kugira ngo tuganire kandi mwibuke yuko tuzagurira muri commentaire kugira ngo twuzuzanye dushobore kuyaga byinshi cyane bana umusanguzi amakuru ni menshi novuga ko twoyaga ariko avuga ko tuca ku mirongo y'urugamba reka tubanze tuyage kuri no nkuru novuga yuko ari iriyenteresa cyane kugiza kano kanya kubera mu gihe hoci umwanya munini tutarayishura byo kutoye ko ducerewe bana umusanguzi bana umusanguzi dufate kuganira twakoze ku munsi w'ejo aho tuko turavuga ingene abawazarende bari ko baritwara aha mu gisagara ca Uvira hari abantu benshi babitanguye mu buryo bugiye butandukanye hari abavuze ngo twatamwe dushigikira abawazarende ngo ariko ngo turiko turabona ko atakimaze ngo nibindi vyinshi cyane urazi ko twavuze ko bonashobora kwadeza amavanye n'inyifato bafise ariko bwana musanguzi naguhamagaye kugira ngo ushobore kwisigura cyane mu busesanguzi wakoze ku munsi w'ejo werekane neza aho iyi wazarendo yakoreye ikosa ndetse n'ingene FRDC yateguye bino bintu ugaca usanga wazarendo nteko barabihuriza mu by the way. Yes so urakoze cyane bwana journaliste ubwa mbere ntabwo nje kwisigura cyangwa kwisobanura ahubwo nje gusigurira abari ko yakurikirana B-Info Plus batashoboye gutahura ico twashatse kuvuga naho twashatse gutumbereza hama ikindi nubamenyesha nuko twebwe ntabwo dushigikira wazarendo dushigikira ibikorwa byiza baba bakoze kuko aba wazarendo n'abana b'abantu n'abasivile b'abakongomani bagiye hamwe kugira ngo bashobore guharanira ubwigenge bwabo ibi Kweza Chirombo yarabisobanuye neza na Kayikwamba yarabisobanuye neza nanje nibyo nsubiyemwo n'abasivile rero iyo bari korakora ibikorwa byiza twebwe turabihayagiza kuko ni byiza ariko iyo bakoze ibikorwa bibi naho turabivuga kumbure abadukurikirana batahure yuko twene dufana wazarendo ahubwo dufana ibikorwa byiza baba bakoze niyo bakoze ibikorwa bibi nabyo nyene turabivuga kugira ngo babone yuko twebwe ta fanatisme ibamwe iki gikorwa dukora bona journaliste ntabwo ari igikorwa tugomba kuziramwo amasantima ntabwo ari igikorwa tugomba kuziramwo fanatisme ni igikorwa dushira ukuri ahagaragara cyane na discipline. Aya majambo ariko avuga yuko twahengamye aje mu gihe twari ko dukompara aba wazarendo hamwe na leta yabo bamwe bagaca bavuga bati aba wazarendo baserukira bene gihugu none nimba aba wazarendo baserukira bene gihugu leta nayo iserukira abandi abene gihugu nyene gute bavuga ko aba wazarendo baserukira bene gihugu none leta nayo iserukira abandi kandi aba wazarendo ari abene gihugu barahinduka bakaserukira nabo. So bwana journaliste je nuba hantu mpagaze kijya gikorwa bakoreye muri Uvira sinigera nemeza ko ari igikorwa citeka na gato ntabwo ari igikorwa citeka nibaje ngaho bishimagize ngo barikuye ko Gasita Olivier ntabwo ari igikorwa citeka nakunze kuyivuga hari naho tuganira private ndababwira nti buriya leta ya Kongo kuba yaramuzanye Gasita Olivier hajya muri Uvira nta kwihenda na guto kwabayemo nta kwihenda kumbure leta ya Kongo ishobora kuba yararonse nayo amakuru yuko uyu Gasita Olivier ari umugambanyi cyane gose hama bamukoze ko amatohoza barabura ibyemezo na bimwe hano kwibutsa yuko uyu Gasita Olivier bamunomye avuye Kinshasa mu bahamagaje kwisigura bamwe bagafungwa n'uyu yari ari mu Gasita Olivier kumbure rero
umuntu ashobora kwibaza ati leta ya Kongo ishobora kuba yamuzanye muri Uvira ubwa mbere kugira imufatane itonga sase 1 kabiri kugira irabe réellement yuko uyu atari umugambanyi cyangwa ari umugambanyi gatatu ndakunze kubivuga kubera ko ari umunyamurenge bashobora kuba bamuzanye muri Uvira kugira ngo afacilite ama operation kuko ni muri localité igwiriyemwo abanyamurenge so rero kubona abawazarendo baciye bagarariza leta yabo bakagumura n'abene gihugu je ijya sinemera kandi manifestation tuko n'abene gihugu impamvu ntayemera ni kubera iki ingoma nagusigure bona journaliste manifestation yari yateguwe mu marokarite yose yo muri Kivu no mu ntara ya Tanganyika na Karemi irimwo ahantu hose hasanzwe hafise ijambo abawazarendo aho hose bari bahateguye manifestation kandi manifestation nubwo bitakunze ngibaho hose yabaye muri Uvira no muri Karemi nimba ntihenze ni Karemi wi naho nyine harafuye umuntu none bajya batari muri Uvira aje hose haratige ko habera manifestation kwari ukuyamiriza gasita muri Uvira so bari bafise yindi nteguro yabo abawazarendo ibi rero nibyo twe twasemereye turavuga tuti abawazarendo nibareke kwikuza igitugu kirakura ntigisumba izosi bari kurengera leta bareke kwikubita mu gifuwa uberekane yuko ari bihangange bahagaze neza gusumba leta ya Kongo ibintu byo nkomeza kubaza abantu bona journaliste est-ce que ni hehe nawe ndazi ko operereza ku makuru muri Kongo ni hehe wigeze wumva abawazarendo bakoze operation bonyene ni hehe dushaka tugende muri za Karehe za Kabare za Kavumu aha hose za Kaziba tugende muri operation ni hehe abazindi barakora operation bonyene none tuvuge yuko atakintu kinini baba barakoze mu izi ntambara sivyo ndiko ndavuga nshaka kwerekana yuko ubushobozi wazarendo ifise nuko yegamiye umugabo akomeye sivyo buriya wazarendo itagira FRDC iyo ntibaho ntanico neba mayimayi baba wazarendo sanze FRDC naba mayimayi bamwe bazwi mu mabi gusa sivyo ibyo turabyemeranya nimba wumvise ngo ahanaka habaye operation ya Haisisi menya ko hari mu kuboko kwa FRDC kuko nta wazendo afise drone nta wazendo afise Sukhoi minisio bazikura he imfashanya minisio bayikura y'abawazarendo nulle part ni FRDC bapwiya ibi rero nibyo twahagaze ko turavuga tuti nubwo abawazarendo bari kuba bafise ivyemeza 100% yuko gasita Olivier umugambanyi bari kwegera leta yabo mu bugwaneza mu rufasoni rurenze bakerekana ibyo byemeza yuko gasita ari umugambanyi batamukeneye muri Uvira ntibari no kumyamiza muri Uvira gusa ahubwo bari gusaba leta ya Kongo kumugira nko yagize abandi bagambanyi kamupfunga mugabo bo basaba ngo ave muri Uvira gusa ntibavuga bati na hari nkuko abandi bahanywe kubera ko none batamusabiye ibihano nkuko abandi babisabiye wapi so ibi rero ndiko ndavuga sino kuvuga ko gasita Olivier umwera sindamuzi ivyo byo ku rugamba ntabyo nzi nta n'amatozo wanashaka namugizeko wanashaka je natangiye kumenya ubwasita Olivier aho numvise ko bagomba kumunoma muri Uvira bataramunoma none natangiye kumumenya so bivuze ngo sinoza kuvuga ngo gasita Olivier n'umwere nta makosa yakoze ku mirongo y'urugamba cyangwa ngo ntiyoba yatanze bukavu canke iki ivyo birashoboka mugabo je waho mpagaze ni hehe hagati ya wazarendo na FRDC nimba FRDC yakoze ikosa na wazarendo nticikora ikosa ni ikosa FRDC nibegere baganire ni bamwe nimba wazarendo ikoze ikosa na FRDC ntigacikora ikosa nukuvuga ikosa ntirikosozwe irindi naka yakoze ikosa uwundi na mube hafi mu bufasoni amwereka ikosa ryakoretse rikosowe kuko ikosa ry'umwe muri bajya babiri ndavuga wazarendo cyangwa FRDC ikosa ry'umwe muri bajya babiri rirashobora gutuma Uvira yo batombe ibi niko bimeze so rero aba wazarendo ivyo bakoze narabiteye ivyatsi
naravyamaganye kandi na nubu nkiriko sinoza kuvuga ngo bakoze ibintu by'amateka ntibikunda kanatsindangira ngo narabibonye yuko no mu bawazarendo ubwabo hari abatavyemeye baciye bafatirwa ibihano bamwe n'abandi barabagezana barabaka inkoho baranabakubita bikomeye barakomereka batwagwa kwa muganga kubera ko batavyemeye bivuze ngo rero ni bakuru ubusivire hajya bafashe inkoho kugira ngo barengere inyungu za bene wabo ni bakuru ubusivire mu mutwe nibaje ku murongo wa gisirikare bakore nk'abasirikare mu gisirikare hakora itegeko mu gisirikare itegeko nimba abawazarendo bari munsi ya FARDC mandi majambo ni nka Ahmed de Reserve abawazarendo rero igisirikare cya reserve ntabwo gica gisumba igisirikare kiri active ntibikunda siko bimeze abadukurikirana rero kumbure badutahuye uko bashaka kudutahura tubwaho twari duhagaze naha ikindi kandi ngomba kugira ico mvuze ko niki buriya manifestation yakozwe n'abene gihugu ça c'est vrai mugabo nta babaye mobilize na wazarendo nibo baba mobilije je ndazi yuko hariho abagize ikibazo kuri batagiye muri manifestation bagararije bivuze ngo rero ntibasubire guhendwa ngo ni manifestation yakozwe n'abene gihugu bose ntabwo byari bibarimo ibi hariho twako turaganira inca ndamuha akarorero ko ibyabaye mu 2015 yareka nyumvisha yuko ngo abene gihugu bagiye mu ibarabara bakamanifesta ngo leta ngo yakagomba guca yumva igisabo cyabo ikagikorerako nca ndamubwira nti wewe nimba ufise umwana akiri muto yiga muri primaire bishitse agasiba ku ishuri ntutore ngo nukamukubita cyane gose ntumukubita kubera inyungu ziwe mwifuriza kazoza keza mugabo nawe kutaja ku ishure nibyo byifuzo byewe kandi n'umwana wawe kwere ko mukubita none nuko wewe nk'umuvyeyi wiwe umubonera kuratabona ibiro ni nka bimwe vya mu bundi 2015 abene gihugu bamwe baragiye barahendwa ngo muje mwibarabara kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza ubwa mbere abenshi bagene mwibarabara ntibari bazi na constitution ingene imeze ingene navuga mu vy'ikiringo mugabo kubera gusa haje izindi nguvu zirabumvisha zirabakonvenka baja mwibarabara none dufate ko leta rero yakoze ikosa kuba yacibashwiragiza wapi nta kosa ririmo voilà kuba barahungabanya umutima ibi rero nivyo n'abantu bagomba gutahura hajya FARDC yari ifise no kubarasa bien ikabarasa kuko bari bagarije itegeko rya president de la République rero ko batanabarashe ntibashimira Imana ibintu rero abazendo bakoze jewe sinabishimye nka jewe ku mbono zanje kuko ndahamya yuko bona journaliste buriya nta kintu umwami avuga adafise impamvu aho ndashaka tubatahura nako nta kintu umwami avuga canke ngo akore adafise impamvu buriya kuba bari bamungitse gasita muri Uvira ndahamya yuko hari impamvu zirenga imwe zatumye amungika muri Uvira zitari gutuma abawazarendo bamwiyamiriza muri bujya buryo rero reka rero dushimira Imana ko bamwiyamirije bigakunda muri Uvira amahoro akaba aganjije kumbure reka turindire biza gukurikira cyane gusubana musangoza ariko haravugwa byinshi kubijanye n'inyefata wazarendo bagize nkuko yavuze bariciyemo kubiri biravugwa yuko harimo bamwe mu bawazarendo baba barariye inoti y'u Rwanda inyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bikunde bagomba bateza akajagari mu gisagara ca Uvira nabo bebiko bihe ingufu kugira ngo bashobore gutegura ibindi bitero bikomeye navyo bivuga kwiki bona journaliste wowe uri mubavuze ko ejo ngirano twakoze cerekana yuko inyeshamba z'u Rwanda zihutije kuzana batayo zine muri Katogota sivyo nukuvuga ko nanabivuze kandi nabisubiremwo hariho amakuru avuga ko hariho abawazarendo bahawe ivyunguka by'u Rwanda biravugwa kandi abo wazarendo si rimwe bari amafaranga y'u Rwanda sina kabiri bama bayariye mugabo bakabura inzira bacamo kugira ngo bayakorere batanga inzira biturutse kuki kuri kuba wazarendo b'umutima hamwe n'igisirikare cya leta y'u Burundi aho rero uyu Gasita Olivier aziriye muri Uvira kari kabaya akaryo keza
kuba wazalendo nuvuga baguzwe ko kugira ngo bace bashobora gutanga Uvira. Inzira yari yoroshe yuko baguma barema akajagari hama wazalendo na FRDC biburudubi kumbura bibaza yuko na FDNB izoca ibyisukamwo. Mugabo siko byagenze kuko FDNB irazi iby'ibiri kirakora bakora ibyo bazi ntabwo bakora ibintu bahubutse. So iki rero ndashobora guhamya yuko cyaburije mu meshi. Mugabo ikintu navuze gihambaye n'ubu ngomba gusubiramo nuko aba wazalendo bagomba kurabana hagati yabo yuko hatarimwe abagambanyi imbere yuko baguma basamarira no kuraba cyane FRDC no muri bo indani nibarabe neza ko atabagambanyi barimo bicunge kuko akari mu mpere nuko kaba kano mu ntama. Hari umutama umwe numvise ariko arabisobanura neza aho yavuze ati aba wazalendo baramaze umwaka urenga ubu bari ku mirongo y'urugamba batariko barahembwa barahevye ubusuma n'ubundi bukoze bw'ikibi. Ati none imiryango yabo ubu ibayeho gute? Question mark. Bahora irevre harimwo abakora business zabo harimwo abandi bari abamayimayi samples atakandi kazi bakora. None ubu imiryango ibayeho gute? Uyu mutama yaciye avuga ati bamwe muri abo wazalendo rero usanga ari bo bashobora wanashaka kujya kwirondera ziyanyeshamba ziti ni muduhereze ivyunguka hama tubahe imitwe y'ingene mushobora gufata Uvira. Iyi ni imbono y'umutama araho. Ariko kandi nimba hariho aba wazalendo bubahutse bakemera gutora amafaranga yo hakurya y'Akanyaru bamenye yuko bariko barajya umuhero kuko ndahamya yuko uzogaragara ko kino ceye ntagashobora zomushiramo oya ntagashobora none abo wazalendo barafise ubusho ntagashobora zomushiramo. Ariko bwana musabuzi tukerageje kuraba wazalendo irafise abayirongo irafise abagenerali irafise kubera iki idashobora kwicana na FRDC bavuga ati iki kibazo reka tugikemurire hamwe cyangwa tuzosanga babashifu batwara wazalendo ari bariko aragiyo noti bigatuma bakoresha nabi abo bitwara. Bwana journaliste aba wazalendo barafise abagenero ça c'est vrai. Mugabo sinibaza yuko ari umugenerale ari hejuru undi umugenerale muri wazalendo bose barana. Ni nkuku ushobora gusanga ndagisobanura gute muri wazalendo kambe direct muri wazalendo hariho igitigiri cy'abasirikare bagusaba kubufise n'inko runaka kugira ngo ushobore kwiprograma kuri umugenerale. Si ibintu uko bimeze wowe umugenerale runaka wirondera inkozi wawe n'abasirikare biwawe ubundi nawe murabona abacunzwe n'utwara nk'itwa imyaka 5 burya yisi yavuga yuko bamwatsi nkoho ivyo byose ndaza kaya video rakabona narakabonye bajya abantu bari bamucunze arafise imyaka ingahe bona abaminere kuko biri kose n'abaminere urumva rero ubwo ciraba rero umugenerale umwe yirondereye inkozi yiwe n'abasirikare biwe uwundi yirondereye inkozi yiwe yes n'uwundi gutyo babaye batanu abone ndazohundi itegeko nta numwe kabisa nukuvuga ama desordre yes haguma hari desordre kutumvikana bivuze ngo rero ikiriko kirabahuza gusa ni intambara barengeye ibindi byose bopfa bavuga bateka tugwanira igihugu cacu sinibaza ko hariho hierarchie ya wazalendo sinibaza ko wazalendo ifise etat major sinibaza ko wazalendo nugute ifise etat major bo bafise basi n'ingisata cyo kuganyira vitayema ntabyo nibaza. Niyo mpamvu rero bigoye cyane gose bona journaliste mugabo byari bikwiye byari bikeneye ko bagira uburyo nuvuga batwarana bagira hierarchie byo bafasha kugira discipline byo nabafasha no kuzoshika kure cyane gusima bona journaliste kuko nubwo zinambara zohera haducaduka intambara z'abazalendo yabazendo azashaka ati bwana kuko nubwo byo shaka gisekede akavuga abashire muri FRDC na Karorero si bose none effectif yabarayitse ni benshi cyane ko nawe ngubu nyine ukwigira umukongomani sivyo nawe ngubu ukwigira umukongomani gacondera abapeti n'amakrashiro kove nka3 ucitse umugenerale yitwa colonel ngabandari ubugenerale voilà nuko bwana musasa uzikirageje kuraba abawazende mugabo bari mu bantu bagwaniye runini bagwaniye runini muri no ntambara nubwo wavuze ko naho kenshi atari bo bopera
baraba nk'icitwazo. FARDC yarareka kwataka mu buryo bweruye kugira ngo ibanze yubahirize imwe n'ibindi bariko barumvikana mu gihe bari mu myumvikana. Erega n'igisirikare cy'u Burundi nticari kwataka directement zishakora attaque. Yariro wazarenda ikimbere bwana musesangozi bakaza kwapuya bwana journaliste sivyo kumbe nawe ushaka utantahuye yego je sinigeze mvuga ko aba wazarendo atakintu na kimwe bafashije yego aba wazarendo n'ubundi abisubiremwo yego barakomeye barafise inguvu barafise no kurinda cyane go mugabe ico navuze n'ubwo mbasubiremwo nuko atahantu nigeze numva bagavye igitero bonyene ariko je hari ikintu nagomba gushika ko bwana musesango nubwo biruko mu kiganiro twarakoze waravuze yuko leta ishobora kubadezama ikabaka ibigwanisha kwasubiza mu buzima busanzwe mbega mu gihe basubiza mu buzima busanzwe ni ibintu bya bitoye umurongo cyangwa zoba zitabari abari ko baratera akajagari niho navuze ego si bose bariko batera akajagari leta irashobora kubaboha kwereka batera ikamba ikababwira ikabafunga cyangwa ikabarasa ego none bakomeje gukora amafyeta ntambi bafise n'inkobe bigenda gute barabarasa niko bimeze mu gisirikare nta santima ego nimwe nakubwira hakwihenda mosherami wo kwiheku cyane go wazarendo rero barafise inguvu ikinda gisubiremwe ego sivyo barafise inguvu wanashaka operation nyinshi zagiye zitirirwa abawazarendo nyinshi ego zagiye zitirirwa abawazarendo niryo dushaka tuje no muri aha muri mu misozi miremire ya Fizi ego nuba kubwira yuko abawazarendo barakora mu operation mu gihe kandi bakumenyesha yuko hariko hakora ama drone ego none wazenda afite drone ahubwo nta n'umuntu bafite yo drone nivyo nabona nakubwira nyine barafite technique zo gupilota drone mugabo zinambaze ko zitigwa abawazarendo rero abawazarendo ni babandanye ubuzarendo bwabo bakomeze kwicisha bugufi babandanye batera imbere ku mirongo y'urugamba tashi yabo nijya nyene kandi abantu baranabembera natwe turabemera cyane natwe turabazarendo deja mu bandi niko batwita rero ni babana bijya bindi nibabirekere leta hari ibyo batagomba kwinjiramo kujya bashika bagakomera amashi leta ngibahe ravitayema ibahe munition ibagurira ibirato bagomba kumenya ko leta nyine ari leta nta mwana n'umwe agumuka ku muvyeyi ngo umuvyeyi agumarize amaboko ibi niko bimeze wazarendo rero wo kwitwara neza waramusesanguza ikibazo cyari gifite abantu benshi hari abantu benshi banyandikiye bariko baramaza icyo kibazo hariho n'abandi telefonye mugana ashobora kubabwira bimwe muri byo bagatahura bamwe bamwe hariho n'abandi baje muri commentaire baravuga ati wazarendo muri kumura bavuga nabi mu gihe tuzi aribo bagwanye runini mu zintambara ariko nizere yuko ivyinshi mwashoboye kubitahura kandi mu buryo buramvuye wazarendo ari ikindi kintu ngomba kuvuga bwana journaliste mbabarire aburiya twebwe abatangaza makuru tumenya amakuru menshi cyane gose ariko ntituyashikiriza yose turayungurura turabayogirira akamaro abadukurikirana akaba rero dushikiriza bakamenya aho ibintu bigeze bakamenya ingene ibintu biba byifashe so bivuze ngo hariho amakuru tudashobora kuciranga kuri media ngo tuvuge kuko twe ntabwo turi za RPA ntabwo turi za bya bitangaza makuru binafonda n'inkuru zanabaho zo gushira isoni zo guteranya n'ikitusa bagashikiriza abantu twe turayungurura cyane dutanga rero nimbe mwumvise twavuze wazarendo nabi nibatangaze kanatse ntitwavuze nabi wapi twavuze reality ndibuka twageze gutanga inkuru ahantu abawazarendo barashwe kabisa bari barashwe kabisa abene gihugu rero abadukurikirana Pluto badusanga inbox ngo mwadekonye ibyo nimwe kubivuga none ntibava amaraso none babarashe turabivuga twe ntidufana niyo mpamvu niyo bakoze amakosa tuyavuga usibye gusa ko mwari mumenyereye tuvuga ibyiza byinshi baba bakoze kuko bitwara neza ku rugamba ni wa mwana nuvuga bashize ko akanywafu agororoka byoroshe bari kumwe na FDNB na FARDC nuko bari hagati ya FARDC na FDNB usanga ari abana beza ku mirongo y'urugamba baba bacitse abasirikare ba nyabo iyo rero akanyeshamba kabyutse bagashaka kwishitura kuri FARDC no kuri FDNB niho batangura kuba bokora ibitameze neza ibiro nibyo natwe cyo tugira iki duhaguruka tukavuga kugira ngo ababegereye bashishitire amazi
atararenga inkombe cyane gusa mbe wararavye kujya kuntu bariko barabarasa FARDC irabarasa ngaho mu Buvira muri Buvira warabonye ingabo z'ubundi ko zari zihagarariye zikirabira hirya abantu bakavuga ati ingabo z'ubundi zari gutabara no hajya bari gutabari bwana journaliste kijya rero ni kimwe mu byaciye bituma ibitangazamakuru byinshi bitangura kwandika ngo FDNB itanguye gukura ingabo zayo ku butaka bwa Kongo nayo shwi bari bihagarariye ijya ni conflit y'abavukana abavukana bariko baragwanuka bivangamwe bari banguranya wenyene niko bimeze rero n'abavuga ko FDNB kirava muri Kongo nibateshwe bati kandi nibacire birarura kuko icabatwaye muri Kongo kirazwi nubu ntikirava mu nzira cyane gose baracahangamye muri Kongo gushika igihe bazoheza gutuza imigwi yiterabwoba nuko byinshi mwavyumvise kandi musangozi yama bivuga hako tuzobaha amakuru yo kugira ngo tubanezereze tuzobaha amakuru abababazi babara mu babazi nitubaha amakuru ababaza tuzobaha amakuru y'ukuri gishobora kuba bakagira reaction ahubwo wakivuze nabi aho uko twobaha amakuru y'ibinyoma kugira banezereze twe tuzobaha amakuru y'ukuri atuma bababaza kandi bizotuma umwe wese amenye uko ashobora yes nuko kimeze nuko bora musangozi twayaze byinshi cyane akaba ari kindi ushobora kongera ko umwanya urahari kugira ngo ushobore kucongera ko hama tubandanye tubategurira n'andi makuru yacu no munsi bona journaliste nta birenze ndi bwongereko kubera ko nibaza ko tuca dukora ikindi kiganiro tuba twari ku mirongo y'urugamba tubereke ingene hariya hejuru byagenze uyu munsi ho babakonye si kubarasa gusa no kubakona babakonye bakona rero ngo si kirundi gukona ni kirundi ntuzi ko umwami yacungwa n'inkone iwanyu ntimwakona impene inka imbwa ntimwazikona uyu munsi rero babakonye bimwe bibi reka turangize kino kiganiro kumbure dushaka tugaruka muri studio tubashikiriza ingene byagenze hajya hejuru mu misozi nuko kanari shimire cyane abo twabanye ma kino kiganiro bose ndazi igano mwari gikeneye kugira ngo mwumve inyisho z'ibibazo byinshi mwatubajije muri amapere muri za commentaire muri za message kumbura umusasango yagenze kubabwira yuko re wazarinda ashobora kuba harimo abari igiturire bigatuma badashobora kuyoboka leta yari ivyo yabategetse kandi kubona leta yari yazanye Olivier Gasita hari impamvu yamuzanye nko sango yavuze reka rero nizere ko twese twashoboye kubitahura kumwe kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu by'uno munsi bye bye